Yes, hello my people, ndabaramukije ndabifuriza amahoro Imana bane namwe ndizera ko meze neza cyane ndizera ko muguwe neza ndabaramukije ndabifuriza amahoro Imana bane namwe ndabaha ikaze bakunzi bisambi bimboneshakure yacu ya Buja TV ndizera ko meze neza cyane ndizera ko muguwe neza abatukana kuri Canal CH ndizera ko meze neza cyane abari kuri Startimes namwe bwese nabibagiye abari kuri Azam TV ndabaramukije ndabagumbera cyane ndabakumbuye cyane guys ndizera ko meze neza cyane ndizera ko muguwe neza ni ku munsi wa kabiri uno munsi ndizera ko tuza kubana namwe mu kiganiro cyacu kino cy'amakuru ku munsi wa mbere gushaka ku munsi wa gatanu tubabwira byinshi cyane kuvyerekeye umuziki wacu cyangwa ibiri muri entertainment cyangwa bari mareresi atandukanye ndizera ko ari kiganiro cyama cyaguse cyane cyaba kiba ama vibe cyama kiba amakuru aryoshe cyane yaba ku mareresi atandukanye ndizera ko uno munsi tubafise byinshi cyane kiganiro cyitwa explosive ndizera ko ari benshi cyane bamakurikirana ndamutse abanyeshuri bose bari mu vacances ndamutse abantu bose bari muhira batandukanye ndizera ko meze neza cyane ndabamutse abantu bose bari ngaho gisagara cya Bujumbura hagati ruguru sinabibagiye abari Gitega ndizera ko ari benshi cyane bamatwanzikira ubutumwa ati turakunda cyane abari mu Rwanda Kigali namwe bwe sinabibagiye ndizera ko meze neza cyane abari Kinshasa watu wangu sana wa karibu ndizera ko namwe byo meze neza cyane ko abari kuri Azam TV ndizera ko abari hariya Dar es Salaam nabo nyene bari ko radukurikirana abaronzi bacu canke abasanzi bakunda igano cyacu cha Explosive ndizera ko meze neza cyane. My name is Iyahe ndizera ko mumeze neza namadashikiza ikigano kimeze neza imisi ya mbere gusha imisi ya gatanu no munsi rero dwafitiye byinshi no munsi ndabafitiye byinshi cyane uno munsi ndabafitiye amakuru menshi cyane abateguriye murazi ko nabanda bagwisha kugira shoye kubaha amakuru meza nabateguriye indirimbo zasose muri no weekend indirimbo zikoze yasohoka muri no ndwi ibitiramo bigiye kuba muri no weekend ibitiramo bigiye kuba muri no sama ndizera ko ari na byinshi cyane nazi ko ino sama twamaze kwitangura namaze kubona ko benshi namaze kutubona ati bana turi gado tuko turagukana kuri Buja TV ndizera ko abari muri sona bana ba message zanyu ati turakurikirana turiko turotsa ndizera ko namwe byo meze neza cyane abari hariya masalo de coiffure nabo nyene twabibagiye abari hariya mu Kamenge mu Gasenyi zari yazacarama si aho navuga hose sinwaheza ariko uno munsi ndabafitiye surprise uno munsi umuntu tuza gukorana nawe benshi ariko bazari bese ninde benshi ni muramuzi kumboneshakure ku marezisi atandukanye ku maradiyo mu biganiro byinshi bitandukanye muri entertainment niwe tuje gukorana nawe no munsi ndibaza ko benshi bamuzi nk'umu MC bamuzi nk'umu journaliste bamuzi mu bintu by'aba influencer ku ma TikTok ku ma Facebook ariko no munsi niwe tuza kuzakorana nawe sonditwa Aditop ndizera ko uno munsi tuza gukora vibe meze neza cyane yamaze gushika ngaha muri Buja TV tugiye korana nawe mu kiganiro cyacu cha Explosive kwera ku munsi wa mbere gushaka ku munsi wa gatanu umva ko ikiganiro cyacu kije kuzana vibe meze neza cyane turi kumwe na DJ Frankis aduha imiziki meze neza cyane tuja muri vibe meze neza cyane yes tusabe hariya kwanza tumwakire n'amaboko abiri ni mushiki wacu tumuha ikaze mu kiganiro cyacu cha Explosive ndizera ko nawe nyene abana ashaka kubaha amakuru ameze neza cyane ndetse meze fresh sana ebana karibu cyane high five merci ndagyo cyane ebana ukuri ndaryohera cyane kubakorana nawe wow meze fresh meze neza ndaryohewe mon rêve irahije kuba réalité wow télévision abatari banzi canke se musanze munzi je m'appelle Diela Aditop ku réseaux sociaux se nitwa ndumuntu akoresha cyane TikTok Instagram Facebook narakoze ku maradiyo menshi atandukanye sinzi ko nayavuga wow narakoze kuri Kazoza niho carrière yanje yatanguriye hafi 4 ans narakoreye kuri PJ Classic gatoya nk'amezi nk'atatu hanyuma no musi rero naje kuba umwe mu banyamuryango urabona FM na Buja TV yes urabona ko ari kipaju kiraberewe cyane abari kuri Buja TV Azumeze neza. Jenny fresh sana meze neza. Ndagiye cyane kuba ndi hano. Ebana karibu cyane mu muryango wacu. Ndabona ama freshere nsa neza kabisa. Sana abantu benshi bazi kuri FM, benshi bazi ku ma TikTok ariko no munsi muje kubona live ikibiriraho kuri televiziyo yanyu. Ndizera ko abari kwarakurikirana kuri Buja TV ebana bari bazi bise bwati bana turashaka turamaze tuko turavuga ati tuzokorana na Aditop ariko urumva ko uno munsi rero byabaye realite byamaze kwa fresh cyane ramusaba dukurikirana ndibaza ko ari benshi cyane ufise abagukurikirana kuri ku ma Facebook Instagram abafana biwawe namaze deja kubabwira yuko nza kubandi live hano mu kiganiro ariko reka ndamutse ubunyene famille yanje kiranda bari bashusha bagati turashaka gukora kuri TV so nizire ko muko murambona ndamutse abakunzi bose bino TV ndamutse abakunzi bose bakino kiganiro Explosive reka ndabwire yuko nanje ndabafitiye byinshi bijanye na entertainment ndabizi ndafite imyaka 5 ndabirimo
team ko je na Hassan H inizogenda neza cyane tuzoba vibe ndabasavye misi yose muze mwamane natwe kino kiganiro. Yes, iyo ubonye muri entertainment bikuravugwa canke iyo ubonye benshi cyane avuga ati ndiko ndabona ino image iyo umwigema agiye mu bintu vya entertainment benshi baramuvuze vyinshi cyane ati iyo umwigema agiye muri entertainment abo mu bandi abo mu bindi bintu aditse ivyo bizageze kumushikira kuva gitangwa kare y'umuziki vyarambaye ko sana honye bwa mbere umva tubikora kwaza tubikunze je nabitanguye 2022 no nabitanguye 2022 vyaboneka yuko muri entertainment cyane mu gisata ca journalism nta bakobwa benshi bari bahari benshi barotanga kubivamwo atabakobwa benshi bari bahari gunawe n'ama challenge twari n'ama challenge menshi cyane mu kibano mbega yagiye mu biki mbega agiye gushira isoni en fait umuntu wese yinjiye muri entertainment surtout ari umukobwa bamubona ko agiye gushira isoni yindi image kumuha yuko agiye gushira isoni n'amaya nandi mazina adashemeye ikindi naco babona yuko azoca vyara azoca gira iki yes ndabibaza mu myaka 5 sindavyara urumva nimukabona kira muntu wese kubera iyo image irakunda gushikira cyane abantu wese bari muri entertainment cyangwa ko gati no mwigeme yagiye muri kare y'umuziki arasaminda ugasanga abantu bashaka muzana indi image ariko iyo ubonye nka wowe umaze kuma experience ukamara iyo myaka yose uri kuraca mu bintu mu challenge menshi cyane bifatsa gute ku ruhande rw'iwawe? Icambere uko ngenda bifata bimpa imbaraga parce que je bashaka kutanga image iri itandukanye na image bambonamo canke bashaka kumbonamwo rero bica bimpa inguvu cyane nzokora gose kugira ngo ndabereke yuko umukobwa ashoboye umukobwa ashaka kuja muri entertainment agakora hanyuma agatera imbere kandi ibintu bikagenda neza cyane urumva yuko hafi imyaka 5 nari ku radio no musi ndageze kuri television umva ni intambwe step queen inofo pa yuko nous les filles batubona yuko bon iyo umuntu agiye mu bintu by'umuziki agiye guti soni agiye kugira iki ivyo niwe bikure mu mutwe ahubwo turakene support no musi kujya mu supporting abahungu bagiye mu bintu ifo yuko natugaba abigeme mu supporting kugira ngo dushobore gukorana inguvu amanatu dushobore guteza imbere mu gisata ca entertainment kandi turamagaye abigeme turi bake muri bake cyane murashaka ko bongera ko turakera ndi bigeme vraiment murabe munze kugira dushobore kuba benshi hanyuma tubona duteza imbere umuziki w'Uburundi nturimwe abagabo gusa urimwe abahungu gusa kandi mu bisata byose turakeneye aba producer b'abakobwa turakeneye aba MC b'abakobwa turakeneye aba journaliste turakeneye mu madomaine yose entertainment turakeneyemo izina mukobwa nirifata imengo n'umukobwa gusa kimunze gufata indi image ariko ndashaka tugerageze turabe kuva ino tsango no kariye y'umuziki challenge yovuga ati yo baragucinga uvuga ushoboka ati bintu vya journalism ndashobora kubihagarika kubera ko mengo hari byinshi cyane byanciye mu matwi hari byinshi cyane ndiko ndacamo gasanga beef ndiko ndazicamo wewe byaragushikiye Jane zaharageze hano kwera imvuga nje ngano bireka en fait wazigituma la façon y'amajambo bavuga twe abakobwa turakunda cyane kwegereza umutima ivyo batuvugako nukuri ageje ntashaka kumva nk'ibintu bamvuga ko nkavuga nti nukuri akore je nzoronka umugabo ego n'ubu ntawe ndaronka singa ngo ni nibaza ubukore bizoshikana je ndo nk'umufiance par rapport ivyo bamvuga ko par rapport ya image bampa en fait nkuko nabivuze iyo umuntu akora kano kazi surtout muri entertainment urahindura façon ya genre ukungene wambara ukungene wicomporta surtout nka jenja ku ma stage ari rimwe na rimwe sometimes ndashaka kwa MC rero bambanye muhira genre ndi sexy ndi meze gute nyene ngiye gukora kuza mu muravuze ngo wabonye ngo none ngo nkugibona nzoro umugabo bizana gute hagerano nyene ntangura kuvuga ati akuzi ko byo bavuga mwanya numwe usanga ari byo kandi je ngo nobireka ariko ndashimira cyane ndafise umuntu amba hafi ariwe muvyeyi wanje yashaka gutahura ivyo nkora wanje ari ndagukunda ari yarambwiye ati ntuzureke ikintu ukunda kubw'abantu so pambana ubuzima bwawe nibona koko buragenda neza kubera impano ufise inofopa yuko ucubire hebago kubera amajambo y'abantu sinabantu abantu umva urahura nyene n'ama challenge hamuvuga ati none ibi bintu jewe why be uno munsi bajya bafashe ya mbere kumvuga abona munsi nasigaye baza bariko arakurikirana ya bikora kora yo bankurikirana niyo mazimi ntakoze ikintu atopuri mu bikota bishasha kora so nukuri aho uri umukobwa wose aho uri kurakora ikintu ukora na challenge kambana kambana kabisa benshi cyane bazi kumengura mu journalism yako genda kuzi kuvyinshi kuvyerekeye TikTok kuvyerekeye kuba umu MC kuba umu MC naho vyagenze gute gati kweshi kurabona ko umaze kuba twarabonye muri kazoza uba MC twarabonye zi events zitandukanye la fois passée muri weekend super bad twarazibonye vyakugendeye gute je kuba MC novuga yuko nabantu bagera kuri babiri batankora ko ndabishoboye c'était en 2022 warasanzwe ari chef de programme wacu muri kazoza
ndamuramutse cyane Elvis iradukunda yakoze ari ngaha muri Buja FM cy'umupira cya sport merci niwe muntu yarakunda cyane ko n'ukumwene genre dissociable umuntu adatinya umuntu avuga amajambo menshi kandi bisaba ivyo nyene rero umunsi umwe bahura na Christian Savye ndamushimire cyane nawe niwe yanyije ku bintu byo kwemsinga barayagara mubwira ati ko Christian je kazi niwe muntu wambere twakora ikiganiro cyane cya mbere nkitangura kwinjira muri ibintu bya entertainment cyane bya journalisme byo kuba mu journaliste culturel après arambwira ati adi jewe ndabona ko ufise n'impano yo kuba MC ndavuga ni ibintu ntavyo noshobora hanyuma haca haba ibintu byabaye 2022 vya Jama Fest sinzi baravyibuka ndavyibuka arampa nyene marché ya mbere la première fois nahagaze imbere ya son excellence ariko bwa mbere ucusimbira kuri stage nini Jama Fest yari evenement yahuje ibihugu byose biri muri East Africa byose n'u Rwanda ico gihe gwari ino hariho na Congo Kenya bose Tanzania bose baringa wengera bavyibuka hanyuma pour la première fois imbere ya son excellence n'abaministre n'aba-invité bari baje muri iyo Jama Fest n'aba MC bibaye uko twakoze 3 jours mu nyuma twakoze inyuma ya stade après ndicara nyene bantu barambye ati wabikoze hanyuma ku kazi ca dukora event nari parmi y'abantu bazanye icimbiro cyo gukora customer song baravuga ati ntidushaka kuja kurondera mu MC hanze deja nibikunze tumufise of course ndatangura twagize edition zitatu aho ndaba MC mu nyuma narabaye umu MC muri arena muri Jama muri Jazz Day yari yateguwe le type ndamwibagiye ategura ama events ndamwibagiye izina namwibuka nzomuvuga hanyuma ndaba MC nawe muri arena ibintu bigenda bien munyuma baranyizera ndagenda ndakora muri Super Beats naho nyene bigenda bien n'ubure naheruka novuga kugira bakwe na MC kuri stade vendredi samedi nari mu MC so umva byaramaze kuja mu maraso umva ko iyo biography yawe ni biography ndende umva ko tusho gusangiza nawe kadukana muri Buja TV mbigano cyacu ca Explosive dizera ko mwumvise bike ariko byinshi cyane mwashoye kwitahura ibijambo akomeye yashoye kutubwira ati tuje kubana nawe muri no muryango natwege turaguha ikaze umve kwa ngari muhira umve ko nga usha kwisanzura ikiganiro kiryosha abantu bagikurikirana ari benshi cyane ndizira ko iyo dukoze no muntu afise vibe kirigere kiba kiryoshe cyane ariko ndizira ko tuje kubaha umuziki mwiza tuje kubaha amakuru meza cyane sivyo gato amakuru yize muzayasanga ngaha of course muzayasanga ngaha kabisa byose byameze fresh sana ico no basaba gusa mugume y'amasaha nyene ya 16h jusqu'à 18h sinizera ubera abari kuri Canal turiko kuri Azam turiko kuri Startimes CH turiko twashimire cyane ndizera ko tuje kubana nawe adi top kuvyerekeye kino kiganiro cyacu ca Explosive ndizera ko dushobora kubabwira byinshi kuvyerekeye ibikorwa tugikorana ariko uno munsi nizera ko tuza kuvuga byinshi cyane kuvyerekeye indirimbo twateguriye indirimbo dufise indirimbo twategura indirimbo shasha z'abarimvyo nka mu Burundi kuvyerekeye ama events agiye kuba ariko kwanza tuzimana kwanza turimbo tubiri sivyo gaditsopa ama tuje muri vibe tuje muri vibe amace tugaruka ku makuru twategura ndizera ko hariya bamaze kwipanga kugira turimbo tubiri amace tugaruka mu gano cacu ca Explosive ni Hassan H hamwe na Aditop ndizera ko tubaha amakuru aryoshe cyane